Haleluya. Ego nitwa Ireza Carmel ku bantu bambaye ijya mbere ko ndababona ko ari abantu bambaye ijya mbere. Hanyuma turabona ikigwa kuva mu ndwi ziheze. Ikigwa cyitwa mu kimenero nibutsa gutahura uburongozi. Haleluya. Ninde yombwira kimwe sinabwiye ngo mudondagure muri mu makaye cyangwa mu gihe murabe ibyo mwanditse ikintu umaze gusigarana kuva aho twatanguye kino kintu. Hari abantu bamaze kukibona rimwe duca ku mayange turengana, hari abandi bagitanguranye nacyo tumaze igiciro nyinshi, hariho kandi na mushasha ahari afise nawe icyo yosigarana mu byo uza kuvuga. Rero mu byo umaze kwiga byose ni iki umaze gusigarana? Yego rero kuri Amen. Alléluia. Tombez de frère Sango. Turamagarigwa kubaha uburongozi bose boroye tegetse gukora keretse igihe uburongozi butegetse gukora ibinyuranye n'umwaka. Amen. Nawe muri wese akwiye kubaho afise ahantu y'abatora kugira ngo nawe agire aresuye munsi y'imirongo kanaka birafasha birazigama bigatuma umuntu agira akora ibintu byo gukora usanga akora ibyo ashaka. Amen. Amen. Merci beaucoup kuri ibyo bintu. Nizere ko umukobwa mushaka ariko aragira ibyo yakira mu kanya gatoya cyane, kandi nabo tutashoboye kubana mu byigwa byose nizere ko mwaje muko murakira. Mbega ku bwanyu tuvuye mu by'ibyigwa, wowe ku buzima bwawe uba hariho umuntu uri munsi y'uburongozi bwiwe cyangwa mu butumwa bari hejuru yawe? Iheke ndiko ndavuga direct mwumve ko turavuga muri mu cigwa, ko turavuga mu buzima bwawe uba hariho umuntu agufise ko ububasha, agufise ko ushoboye, ariho pasi arahari, adahari ushyira akantu k'akadomo, kubera ko turaza kubibona mu cyitwa ibyo tugomba kubona uno munsi aho dufite umwanya mutoya. Gutahura uburongozi nicyo shiga two turabona cyane compound autorité. Kubera iki uburongozi buhari? Yakivuze twese. Kubera ko uwo muntu ari au-dessus de toi, wemera ko kugira ibyo
yiyumviye ko wokora aba ari gukora. Kubera iki abana bategereza kumvira abavyeyi yakivuze umupira kugira ngo habemo urutonde biga mu bikorwa. Amen. Kugira ngo habe urutonde mu bikorwa. Haleluya. Hanyuma tugomba tubone kuri point twari twabonye byinshi, twabonye muri introduction twabona amadefinition y'uburongozi, twarabonye amasoko y'ama-autorité, twarabonye ko harimo autorité directe na autorité indirecte nk'uko pastor yabivuze. Harimo twarabonye ko autorité directe ari Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda cyangwa Impwemu Yera hamwe n'ijambo ryayo. Imana tugira mu ijambo utegereza kuryumvira kuko niyo autorité directe. Amen. Utaryumviye haba harimo ubugararizi. Twarabonye ko muri autorité harimo ikintu cyitwa soumission. Utari sumi cyangwa utemeye ngo uganzwe, utemeye kuganzwa n'uyu muntu wawe ucuba umuhobere, sibyo? Umuhobere aba ari murobere nyine, aba ari umuntu atumvira, atakintu na kimwe yubaha, atubaha uri hejuru cyangwa uri hasi yiwe. Amen. Iyo utabaye sumi ku ijambo ry'Imana uba uri umurobere ku Mana, kandi muzi neza yuko Imana icambere gusaba la totalité y'ijambo ry'Imana aho biguma bigaruka ni Hébreux 11, sibyo? Hébreux 11 havuga ngo igice cyose kumvure kandi mu mirongo ya mbere havuga la foi, byose ni la foi. Niyo batagutangurira kuva kuri babasokuru bacu ba kera bakubwira ni gute Imana yise intungane, ni gute kuva aho sante batari bwaze, ni gute abo bantu bose Imana yakumye bakonsidera nk'abantu yemera, ni la foi. Rero la foi y'ibyo tubwirana udafite ukwizera ntashobora kuyihimbara. Rero udafite ukwizera ntashobora guhimbara Imana, ntibikunda. naho urasirimba, naho uravugisha, naho uragira iki, sans la foi ntushobora kwizera, ntushobora kuwemera Imana. Amen. Turi kumwe? Rero ibyo bintu byose twumva muri Bible, ibyo tumaze gusoma, ibyo tumaze kubwirwa, tumaze kubwirwa byinshi, ni l'autorité directe. Nk'uko pastor yavuze, ni itegeko rigushirwa kuko nyene ukaryemera uko nyene sans discussion. Ndazi neza ko hari amajambo y'Imana mwamwe surtout nk'amajambo kugira ngo inkoko uzogera kuwundi nawe niyo uzogererwako, canke ibintu vy'ijambo babarira mugenzi wawe niho nawe uzobabarirwa. Hariho amajambo ari bwiwe soyez sobre, nk'uko muri Colossiens babivuga soyez sobre. Hariho amajambo amwe muco tugerageza gusigura kugira ngo tube abahobere, tugerageza gusigura ngo ntacu none rega si bibi, none rega Imana yavuze ngo byose murabirekuriwe, ariko si byose bibi. Utagira akamaro kazi Imana birekuriwe basi. Hariho ubuntu bwinshi tubaba ko hobere kubera ko twanka kwemera iyo autorité directe tuza. Amen. Twarabonye rero autorité directe ko ari ikintu kigushirwa ku tegeko kandi udaharira. Amen. 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 Nibyo. Aho usomye ucavuga uti ndashira mu nzira. Amen. Haleluya. Biragoye mbwa dutegerezwa ni autorité directe. Amen. Twarabonye rero autorité indirecte ko ari autorité ihawe uwundi muntu ku buzima bwawe. Twarabonye imice myinshi dans la famille, twarabonye umupapa, umumama, abana. Twarasomye muri mu burongozi kuva aho Adam na Eve ko byagenze, murabyibuka. Mwe twagiye turevuga ngene Adamu na Eva babayeho, Adamu aganza Eva, hanyuma mu nyuma igihano Imana yamuhaye. Ndakunda cyane sinzi igituma Imana yabifashe nk'igihano. Tuje muri Genèse itanguriro kuva aho Adamu na Eva bacumuriye
igice cya gatatu kuva kuri seze nibyo ariko Imana iriko iratanga ibihano ndiko ndabibona mu gifaransa sinzi ufise Bibiliya y'ikirundi ashobora kudusomera. akabarira uwo mugore nzobita rwose umubabaro wawe uzokwama utarabandura babara kandi umugabo wawe uzomuharanira inyuma nawe azokuganza. Haleluya. Adamu na Eva sinzi otorite y'Imana yayikuye kugira ngo yigire avanga yigeze avuga ngo we Adamu badoje hejuru ya Eva sibyo ntiyigeze atanga otorite n'imwe. Yavuze ati ntibikwiye ko umuntu aba wenyine, reka ndamuremere umufasha. Amen. Aza kumufasha yari nk'umufasha mugabo nta otorite yari bwaje ko habimo domination sibyo. Imana yari yayishize ko nk'igihano yahaye umugore mu bihano byose ngo uzobyara urushe, uzokwama wifuza umugabo, uzokwama hano uwo mugabo azokudomina, wogira ngo ni igihano yaduhaye. Amen. Abagore sinzi ko ari igihano mugabo ni otorite, ni ijambo ry'abategeza kubyumva uko nyene ni igihano. Nibyo birababaza mugabo utegeza kuba sumize, utari sumize atomahi ni otorite de turi kurarengana tuye hobere. Amen. Utari sumize ndazi hari abagore benshi bavuga ngo 55 umuryango hashobora kubamo demezankana zivuye ku bakenyezi baguma bishira mu kibanza cy'abagabo babo kandi atari bo. Amen. L'autorité yatanzwe n'ijuru. Amadelegation n'autorité cyo tugomba tubona no munsi ihera aho nyene. Twarabonye rero mu muryango, turabona dans l'église ko harimo l'autorité Imana yashizeho abapasteur abungere. Barabibonye muri Efesiens 1:22 ko byose abungere bahari kugira ngo barongore novuga ishengero abantu b'Imana. Muri bukajeje igihe yagomba kuva ku isi ariko arabaza Petero ngo Petero urankunda? Ntiyamubwiye ngo urumva aragunkunda ngenda kugire apotre kandi ndakugire profete kandi ndakugire icegera cyane. Yamubwiye ngo fonction ndaguhaye, igikorwa ndaguhaye, ragira intama zanjye. Amen. Mwumve rero ko mwebwe abapastori cyangwa abantu murongoye ama-eglise cyangwa abantu mufise abantu spirituel murongoye, hariho ino tohuke mwahawe n'Imana yo kurongora abantu bayo, intama z'Imana. Amen. Mwumve iyo ubwo rukurikirane. Amen. Hanyuma harimo twarabonye ku gihugu ko president ari wategeza kuja la tête. Twarabonye ko muri Romains 13:1 ko Imana irikira kugira ngo Paulo ariko arabwira Abaroma ati nimwubahe ababaganza bose, mwubahe abari hejuru yanyu bose kuko bahari kugira ngo bakingire ikibi, abaza kubakorera ibibi babacira imanza. Amen. Twarabonye rero ku kazi ko hari abaturongoye, abadirecteur n'abadirectrice b'amashuri cyane abadutwara ku buryo butandukanye. Twarabonye ko ari uburongozi nabwo butegerezwa kubaho. Hanyuma turabona ikindi kintu gihambaye, la conscience, agatimanama kawe nako n'uburongozi Imana yagushizeho. Amen. Kugira umutima, twarabonye muri 1 Timothée 1 ko kugira umutima utakwagiriza ari ikintu ntunegwa. Witeho kugira umutima utakwagiriza, witeho kugira wa mutima utagucira urubanza. Urasohotse mu nzu ukumva kanwa hagira ati feruje rukanga. Amen. Nico Imana ikonsidera gusumba ibindi byose. Murazi ko Yesu yavuze ngo wewe niwaba ufise ikibazo na mugenzi wawe ukaba ugiye gushikanira Imana, banza usige iryo shikanwa ryawe ngaho, kubera ko mu mutima niho ugiranira bifu na mugenzi wawe sibyo. Abandi babona ntabyo babona, wowe ugiye gushikanira Imana ukumva hariho agaferuje, banza ureke ibyo by'Imana banza bivemo, genda ubanza wiyunge n'ubundi bifatima nama agomba kwereka feruje, ubanza ugatekanye hano Imana bivemo gatekanye. Amen. Twarabibonye ibyo byose
hanyuma kuri ubundi bwoko bavuga yuko ari autorité wandike se turabonye autorité terrestre yari A, B yari autorité direct, hanyuma C délégation de l'autorité. Délégation de l'autorité cyangwa guhanahana uburongozi. Ndetse ko nabahaye devoir mwarayikoze muhave muyishikana kuri table d'administration. Délégation de l'autorité cyangwa uburongozi buhanahanwa. Alléluia. Umufere uri marié, uri murashara umujene, uba muri papa na mama. Voilà. Ok. Kuri iyi point tugomba tubone kuri iki rero. Tugomba turabivuga kuva kare, d'ailleurs ni continuité ya autorité indirecte. Kuko kuva uburongozi butangwa guhanahanwa, amen, kuva uburongozi butangwa guhanahanwa hari muri Genèse, sibyo, aho Imana igiheza kurema ibintu byose, igaheza no kurema umuntu, yaca itanga autorité kugira ngo umuntu ujye kuganza. Imana iha umuntu Adamu, genda uganze ibintu byose, ugende wowe bari uganza. Imana byari binaniye kuganza, kubera ko Imana yahaye Adamu ubwo bubasha bwo kuganza. Haleluya. Kubera iki mu Kirundi bavuga ngo imbere y'umwana ibazwa nyina. Ibyo byose n'amadelegation n'autorité, sibyo? Uri umupapa biba bikunaniye kugira umwana wawe. Haleluya. Kubera ko yategereza kubaho perezida, hanyuma akazishyiraho n'abaminisitiri, abaminisitiri bagatora abaguverineri, abaguverineri bagatora administrateur bagatora chef de quartier kumbure cyangwa chef de colline, hanyuma chef de colline bagatora abanyumba 10, ainsi de suite, gushira no mu muryango indani. Perezida biba bimunaniye kuharabaho. Haleluya. Turiko turavuga autorité, usunzwe na yekundo serikuwa neza cyane. Iki kintu avuze kirakomeye, kiri mu bintu byatumye n'Imana ishyiraho autorité hagati y'umugabo n'umugore. Niko ndabyumvira, si bivuga mugabo, niko ndabyumvira. Kumbure Imana yaremye Eva ngo imubere umufasha. Kubera iki? Hariho niko tugomba tubibone, mwandike igituma importance yo kugira delegation. L'importance de déléguer la parole.
Haleluya. Ndakwibutsa yuko iki kigwa kigutumbereza kuba amen. Aho uri hose ube umenye ko ari ahantu utegereza gutanga raporo. Haleluya. Umenye ko ari ahantu utegereza gutanga raporo. Bibiri tubwira yuko ngo ku munsi w'impera ya byose ngo tuzoza dutange raporo. Ni bamwe bavuze ngo mwami twavugishwa mu izina ryawe, numva ni raporo tuzotanga. Haleluya. Twasengera abarwayi mu izina ryawe, twagira intebe mu izina ryawe. Imana niyo idutayezwa rero Dr. igituma ibyo bintu byabo. Amen. Igituma rero haba mu gutanga abakomite nk'uko bivuze kugira ngo umuntu ibikorwa binyaruke. Amen. Icya mbere ibikorwa biranyaruka. Le travail va plus vite. Ibikorwa biranyaruka nk'uko bivuze turashobora kubibona muri acte des apôtres cyangwa ibyakozwe n'intumwa. Murase Bibiliya zanyu, byakozwe n'intumwa 6 kuva ku murongo wa mbere. Abatumwa nabo nyene byarabashikiye, niho havutse Rebyaka. Abatumwa byarabashikiye, abantu batangura kubidogera, baravuga bati twebwe murabona mwe muguma mugenda kwigisha natwe abapfakazi ntibaturaba, baratunyanganyamwo, sinzi hari ibyo batwima, none rero nimudufashe. Amen. Kuva ku murongo wa mbere dusoma Acte 6. avuga ngo kandi muri iyo minsi arashobora korabira abayuda bavuye Ubugiriki bongera abagore b'ingamo kuko abapfakazi babo birengagizwa ku ngororero y'iminsi yose. Bamwe 12 bakoranya ishingiro ry'abigishwa bati imbere y'uko turekera ijambo ry'Imana kugabura ibyo kumenya. Nuko bene data nimurabe mwese abantu bashimwa b'Imana yera n'ubwenge tubashyize kuri iki gikorwa, ariko twebwe tugashishikara kugenda no kugabura ijambo ry'Imana. Haravuga ngo ayo majambo ishingiro ryose rirashima bakorana n'amubwira na Filipo na Puro na Nikanori na Simoni na Parmena na Nikolayo na Teofila yatoreye n'Abayuda bashyira imbere plus en plus. Uwo ni umurongo w'ijambo ry'Imana ryakomeje kukwira hose. Kubera iki? Hariho ineze yaje gufasha. Hari abantu rero bahora basuzugura amaminisiteri mato mato, amaminisiteri nko gukubura mu isengero, gutoza abashikana mu isengero. Hari abantu bifata kutwo tuntu umenga ni duto umenga nta kavalero dufise. Nibyo harimo delegation n'autorité, harimo umurongozi aba yavuze ati aba bantu bahaje kugira ngo igikorwa cyavance kinyaruke. Amen. Ubutumwa rero bwakomeje kera bugwira kubera ko abatumwa ego nibyo nibo babikora ava kandi babikora neza. Mugabo barabonye ko kuko yabivuze hakurya y'ikiro yabonye ati Mose urakwiye umuntu agufasha kugira bari babishoye n'ibyo muga kugira igikorwa kinyaruke byasaba yuko hajyamo abandi bantu batowe. Amen. Hanyuma rero harimo menya neza imwe utegereza kumenya muri abo batowe
amen. Muri bajya bagukorera pastor muri eglise, mu ishengero, bajya bagufasha mu byo gukubura, bajya bagufasha mu byo gutoza amashikanwa n'ibindi, bajya baja muri intercession, bajya bajeje amaseri twose duto cyangwa abanyumba kumwe cyangwa mu ntwaro dusanzwe, bajya bose barafise uburongozi kandi bufatika. Tubimenye neza, sabo gusuzugurwa, sabo turaje tubibona ku murongo w'umunani niyo baca babandanya bavuga ingene Etienne. Urabona Etienne Stefano ingene yatowe mu bo baza kugabura, sibyo? Yatowe mu buzuye mwemuye, amen. Hamakara toba ngo aje kugirane kugabura ibyo kurya, sibyo yatorewe. Yinjira muri iyo kundi aje kugabura ibyo kurya. Ku murongo w'umunani hacavuga ngo Etienne rero yaguma agenda akora ibitangaza rekodijere mihari. Soma ku murongo w'umunani hanyene ingene Etienne yacagenda muri ibyo byo kugabura nyene abihejeje agaca agenda akakora ibikora inka ngo wabivuga. Umurongo w'umunani Stefano yari Imana n'ubushobozi yakora mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso. Amen. Benshi bibaza yuko abantu bakora ibintu byo gukubura, wowe uri pastori cyangwa uri umukozi w'Imana akomeye, uca bibaza ngo wajya gutanga nta bushobozi bafise, urumva nta n'uwo bimenya iki, ukabafata nko kumenya n'abantu baciriritse, ariko inyuma uravye background usanga ahubwo hari ibikorwa byinshi bakora ku gusumba. Amen. B'impact abantu ku gusumba. Nico gituma mu bwami bw'Imana kandi mw'isi mu isi isanzwe muri nature y'isi, abo bantu bakora ubuzi buto hari ibyo kwifasha, hari ibyo abakarani, hari ibyo bakora, abakovoye hari ibyo bakora, bamwe bose bafise bagenda bagerako, kandi wowe utoshobora kwifasha. Amen. Niyo mpamvu rero Eva yahabaye kugira ngo afashe Adamu nibyo ari gukunda yuko umure aravyibwa Imana ikizuzikira muri ibyo bikoko ariko arico gufasha, arico woshima gufasha. Hama araraba inzovu, araraba imbwa, araraba inyoni, araraba inzofi, aravuga none jewe ninde azoteka ngonye, ninde tuzoyaga muri ibi bintu byose, ninde ntawo mbona. Niyo mpamvu Adamu yagumanye umubabaro, kubera ko byasaba ko ganza isi yose atawafise asigara aramurabira inyuma. Amen. Haleluya. Eva rero ati yoho ndaje. Umukozi w'Imana umwe yavuze ngo igituma ba Eva kenshi umuntu ari Eva atemera kwawukana na Adamu ni ukubera ko Eva yaremwe Adamu asinziriye. Ntawuzi nyene ibyo Eva yasigaye arakora muri uwo mwanya Adamu asigaje kwikangura. Eva ntawuzi ngira ngo yaciye atangura gusengera iyo nzu, hanyuma atangura gukubura, gukoropa, kugira iki, gutunganya ibintu. Hanyuma Adamu abyutse aravuga ati ahantu mbandana ingene hakagase, ingene hasa neza, bwa bundi rero hano urakagufa k'amagufa yanjye koko. Yabimenya ate hariho changement atandukanye n'ibyo bintu, kumbure odo yari afise, kumbure ibintu yasigaye arakemura Adamu asinziriye, kumbure byatumye amubonye ego n'ibyo yarabona ko basa mugabo, kumbure hari ikindi kintu yabonye kirenzeko. Amen. Hanyuma rero kiri kijanye ninde wundi yumvira ikindi, aho niyumva gituma utegereza gutanga uburongozi, wabonye ko ari kugira ibikorwa binyaruke nibyo. Amen. Haleluya. Naho ngira ikindi kubera ko umurongozi ashobora kurengwa
ibikorwa byinshi bashobora gutanga uburongozi byaba n'ibyibumira ko abyitwa kazi kugira ibikorwa ntibite très important icyo kintu nibaza ko abarongozi benshi cyane cyane hariho uwo numvise ngo abikunda cyane nshimye kumuvuga ngo byo abo basanze ikintu wagikoze nabi ibyo ngo muhira yabavugije nabi acaja mu ibasi urabona wenyine byose nabi akayobora asanze muhira yabakorose nabi ndabere ni ukuvuga muhira ku kazi hose arasanzana kubera ko asanze ibintu babikoze nabi acagerageza kuja kubyinjira muha gukosora we aja kubyikorera rero uwo mu mutwe arasanzana ni kugira ngo ahubwo uruhuke ufate umwanya wo kuruhuka amen ni kugira ngo kandi ibikorwa ntibipfe amen ibikorwa ntibipfa iki rero gifatanye n'ikihe tunagomba gushikako iki gifatanye n'ikintu twitwa n'important kugumana umurongo kugumana vision amen kugumana vision kwevita ko ibikorwa bidapfa kubera ko dufite vision aho tugomba gushika amen babitubwiye neza ngaha nkuko watabivuga yetira ikabwira ati erega wewe nibyo ukunda gufatanya ibyo bintu ntushobora gufatanya ibintu ufatanye n'ibi intumbero y'abatumwa kwari kugira ngo bakwize hose ijoro nziza na bonne nouvelle bakwize hose ubutumwa bwiza iyo yari vision yabo ya mbere n'ibyo byose bindi byo kugabura biri parmi iyo vision mugabo kubera ko iyo vision kugira ngo itere imbere bisaba yuko badetasha kugira ngo bagumane vision imwe hamwe iyo vision ntitere imbere amen haleluya wowe uri umugabo uri muhira n'umufasha wawe bisaba ko uderega autorité kugira ngo ugumane vision la direction ugumane vola amen nk'ubu dufate umukonvoyeri umushoferi atagira konvoyeri muri iyo ry'amabisi dufata ntibyosha bigenda gute haleluya ibikorwa ntibinyaruka kandi ntagumana vision y'icyo yategereje gukora bisaba ko ugumana vision kugira ngo habemo gutoza amahera uraruha ibikorwa birononekara hanyuma vision kumva uribagira niyo warugiye iyo vora iyo warubihaye ugasanga wari gukatira abantu bakubwira hagarara gira iki wowe uciye utakara kubera ko harimo kugumana vision amen garde la vision y'igikorwa warujeje gukora ibi bibiri rero cyangwa bitatu ahanini muri rusange mbwira abakozi b'Imana cyangwa mbwira abandi bose banyumva uwo ari we wese wiganye na autorité iri hejuru yawe utegerezwa no kuderega autorité ku wundi muntu uwo muntu arashobora kuguhanura akirega bose uri kubyikoramo nabi kuko uri hejuru yawe nawe ashobora kuguhanura amen amen umuntu rero adafise nkuko twaba turabivuga umuntu adafise uwo atanga ko raporo ntagire nawe umuha raporo uwo muntu ari ahantu ari anclave ntashikira ikiyaga bamaze kubona ibihugu bidashikira ikiyaga nka twebwe bidashikira ibahari nyine tugorwa n'ingene ibintu bizimba twaguma turira kubera ko ibahari tutayishikira ngo tuze kwempa wowe uri anclave uri ahantu wugaraniye kubera ko ubaho ku munsi utazi uwo munsi utumubaye amen igituma ibi bintu byose kuva Adamu na Eva babaho igituma ibintu byose byagiye biraba akajagari ni uko ata muntu atanga raporo Imana ubwayo yatanze delegation amen muri kwa Paulo ahinduka Sauli ahinduka kwa Paulo Imana yamubwiye ni jewe mukamana nikurahama genda rero hariya i Damasi hariho umuntu
azoza kukubwira icyo ujejwe gukora. Imana rero inaniye kubwira ati kubwira ngo urumva rero gereza amaso dukora ibi n'ibi. Imana yari ibizi ibyo Pawulo agomba gukora. Mugabo yamubwiye ngo gereza amaso hariho umuntu nzorungika akora ibi n'ibi. Amen. Haleluya. Twese rero turafise ubwo burongozi buri hejuru yacu. Itegeko gutanga ko raporo. Adamu yavuga ati Mana jewe rero kuri iki gihore wanje cyo kutagira icamba, jewe burya raporo ndaguhaye byagendeye nabi hato. Ntuba giriwe neza kuva kera. Guciga iga gutanga raporo yaba nziza yaba mbi. Hanyuma ntihagire umuntu tumaze kurangiza kino shiba ngo two twarangiza ntihagire umuntu muri twebwe asigara nta muntu afite aha atanga yakora raporo. Undi twese rero nariho bikika kirazira kubaho udatanga raporo mu buryo spirituel, mu buryo bw'umubiri, muri byose, mu buryo bw'amafaranga. Twarabibonye impamvu udafite umuntu utanga ko raporo umenya amahera wakiye ku kwezi n'agahe. Benediction z'Imana ntatumenya ntumenya gutanga icyicumi kubera kuvuga ngo 5,000 ngo urabona ko umuntu ashoreye 5,000 ngo nakora mu cyicumi ngo 5 bayareka ngo Imana yanyenyeye abona ko ari guteye aya kagenda uko ushobora gusanga wakiriye atana akazi ufite cyangwa uri ufite n'akazi wanashaka wakiriye 10 million ku kwezi mugakorera zagiye zirasohoka mumenya ko yatawuha raporo uwo ntatumenya uha raporo mbese bene data muha raporo bantu. Amen. L'autorité directe ni kumenya kwitanga ko raporo Mana ku kwezi kwangendeye neza niho umenya ko ukura abantu. Ata raporo uri kuratanga ntumenya ko ukura raporo simbaka yandika. Amen. Raporo ni ahandi uhokonesi byakubaye kwiyo yose kavuga ati kuva leo gushika uyu munsi harabaye ibintu nandi nsanga n'abantu bibuka n'amarate byabaye ko kiyagira ngo kiyagira bizasida itariki y'imwe y'ukwezi kunaka nagize accident kanase gupfa Mana gushimiye. Amen. Rero hariho ubuntu bw'ubudetayi buto Imana igenda gutondera nk'ubu wari ukura fragorina mu barabara wabuze bisi umuntu agwaye lifti ntumenya niyijiva mugabo kubera ko kanari gatoyi kuvuga cyane na raporo utanga akonshora kukazigama ugashimike ko iyo utanga raporo bikorohera no gushimika ku tuntu duto. Amen. Ubona ko ari ikintu gikomeye Imana yagukoreye. Haleluya. Turi kumwe bizere ko hari ibintu byinshi usigaje muri kino kigo aho tugiye kubinyandikira nka DAD ya kabiri ngira icyo wasigaranye muri iki kigwa cyose. Haleluya. Mwemse wasinaye kubera n'urubiza mugabo yandike turaguha amaudio uzoyumviriza hanyuma uzovuga icyo uzoba waronse. Amen. Twatahuye niba dufata ikibazo ufite ikibazo agende akibagize. Haleluya. Abantu dufite abantu badakijijwe tuvuga ngo ngurumva ngo jeno madamu ngo ntakijijwe ngo jeno ibintu byo kurusengera ngo hazuna mubwira ngo none ngo ngo yifata gute ubundi ngo yotahuraho tanga raporo ikigeke nturejo kuraba ngo mbega ngo barabyumva cyangwa ntibabyumva oya itange. Amen. Haleluya. Ugomba gufasha umuntu madamu n'umubare umenya gutanga ubushobozi byose ugomba kubyikorera. Haleluya. N'imvugo zimwe z'abagabo hari igihe hacamo imvugo ukumva neza ko uwo mugabo ashaka gufata byose abigire. Hariho abagabo bazi kwinumira akavuga ati je naho bangaburiye isombe no munsi na hejo na hejo n'isikapu iheze n'igisombe
ntacyo iyi ni otorite y'umugore ndabyinjiramo. Hari n'undi avuga ati kweli misita tugiye gisone hasoni ukuze. Haleluya. Mbega otorite ubugwaneza. Amen. Hariyo ibintu binjiramo n'ibintu twinjiramo. Reka otorite ikabikora. Amen. Hanyuma ukagerageza gusukira des informations cyangwa des rapports kuri uwo muntu, iki cyagenze gute, ko cyagenze bimeze gute. Apanga kutuduma ngo urumva je nije n'umugabo je n'umutwe. Nibuka ijambo ry'Imana kugira ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero. Gushika n'ubu Kristo arashadukunda. Tudekona tugirane Kristo arashakunda ishengero. Amen. Haleluya. Ni nababwiye by'ukuri c'est une autorité. Nawe wari ufite ikibazo gifashije hamwe. Ushobora kumva nabi. Naho nakwishyuye ko umugabo atanga raporo ku mwana. Kubera niwe Imana niwe hejuru naho n'ibindi n'abandi bantu umugabo atanga yakoresha n'umugore rero ni ibintu cyane. Wala kuko bana bavuze yuko umugore niwe atanga raporo ku mugabo. Merci beaucoup. Banyongera cyane kugira ngo twishure kuri bino bibazo. Haleluya. Avuze ngo byo fashiki guha raporo umuntu atashaka kubyumva. Par exemple uri umwana muhira wewe dufatura tugizwe gusa ababyeyi atakirire cyangwa akubwira bwaje na kazi. Ndibuka gihe nariko ndiga école publique nahise ibibazo byinshi mu mutwe. Ibyo bagenda batwigisha byagenda bisigamo ibibazo. Uko nashika muhira rero papa na mama vraiment ni patiri na masere yarizaniye n'abantu bo muri Keziya indani. Hashaka none papa bakatwigisha mwarize ikigo cya Levatin Musique gifatanye na Renaissance. Icyo kintu hashaka n'abantu papa aheye kugira ngo Keziya itangure kubatiza abana bakiri. Ndenda kugira muganga mbako nari convaincre. Nakuma kutubazo hanyuma gacambaza nawe tunone ibintu wewe wakwemvise wikura. Yewe ndiko ndiga école publique uno musitwizi igituma ni sagesse y'Imana. Amen. Bibuka ko muri byose tugenda kuba conduit par le Saint-Esprit. Ikintu cyose naho iyo raporo si verbale n'uvuga hagarimo intego cyangwa ikintu ugomba gusiga muri uyo muntu uri kurahereza raporo. Amen. Yaba raporo spirituelle cyangwa raporo nibuke ko Adamu na Eva byabananiye ko batanga raporo kubera yari mbi. Hari igihe ubona nanone gutanga raporo ku Mana kubera yari mbi ukayikasha. Turi muri iyo sanse rero ko habutihakwa cyane uwo muntu wotuyihande uyiha utegereza kugira. Ababyeyi badakijijwe tanga raporo ku babyeyi bawe. Amen. Wala dusuye inyuma mu kigo. Amen. Tumushirire kumanya avuga ati ni raporo ntangage. Haleluya. Raporo y'ubwoko bwinshi. Utanga raporo yawe ababyeyi mu Imana ya kabiri kwiteka. Abantu bagize papa na mama. Okay. Uba abo turabaretse bafise kumbura yindi autorité yabo bahereza raporo. Umubyeyi umuhereza raporo kugira agende gute. D'abord ntabwo neza ko l'autorité harimo soumission. Tubisome muri Colossiens chapitre
Chapitre 3, verset 20. Imana igutegeka, chapitre 3, verset 20. Alléluia. Wahashitse? Ego. bana mwongere ababyeyi banyu n'ibyo ikigaragaza bishimye umwami wacu kuko ari byo bishimye umwami wacu. Sajema rero kubaha umubyeyi cyangwa kumvira umubyeyi haba harimo inotorite Imana yagushizeho. Umubyeyi wawe ni otorite Imana yagushizeho. Amen. Utegereza kumwumvira. Vice versa, gushirako novuga iyo hapo ikigukingira nk'uko umuperere yavuze, ikigukingira kudakora ibyo ushaka. Amen. Muri kwa kumwubaha uramuhereza raporo ibi byangoye, ibi byananiye, iki nagikoze uku, nakayangiye icyiza, ni protection kuri wewe. Ntacyo wewe wiga kumuzanira. Kumbura kuba adakirije, kumbura hari igihe Imana yigishamo inzira, wowe nimba ari ijambo wumvise, ari ijambo urazi ko hari umubyeyi yama akubagaruriye ibyo ntari kuri mwebwe. Mugabo jewe nkiri mutoyi, ababyeyi bategeka kutwicarika mbere ko tujya saa sita kwa muhungu, mwumvise iki mu misi, watahuye iki mu misi, mutanajyanye no musi basomye ngo iki, kugira ngo umubyeyi aronke raporo. Kuri we ni informe, wowe kuri wewe ni informe yawe iri hejuru yawe, utegereza gutanga ko raporo. Hanyuma kuri wewe kandi ni protection, ugukingira kudakora ibyo ushaka. Yakivuze umupere kuta ngomba kongera ko yego ni amategeko yose ashobora kugisha abantu Rwanda. Iyo umurongozi n'umurongowe abaye kuyoze gutanga raporo kugira ngo imigendere hagati y'abanyeshuri hari kumenya nawe nyine atamenya amazina y'ubuzima bwawe fasha gatwara n'ahanuro nzi n'umwanya w'akazi n'abanyakwagenda ibyo rero bijya hose iyo bishyize ugasanga umurongo n'umurongo